Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu cete kigira kabiri Pawulo yandikiye abitesalonika igice ca 3 umurongo wa 13 aravuga ngo ariko mweho bene data ntimurambirwe no gukora iciza n'ijambo ryanje ko rivuga ngo ntimurambirwe no gukora iciza ryanje ko nk'ubuhanuzi kuko ryaje rivuye ku Mana mwijoro Imana yangendeye nari hagati y'abantu benshi cyane numva ijwi risemerera rimbwira ngo bwira abo bantu ngo ntimurambirwe no gukora iciza kuko muzogihemberwa sanga nukuri iyo umuntu akoze iciza no muri uno mubiri aragihemberwa. Pawulo aha rero yariko abwira abitesalonika abahanura ariko mweho hariko ngo ariko mweho bene data ntimurambirwe no gukora iciza. Hariho abandi bari barambiwe no gukora iciza, hariho abandi bari bahindutse abanebwe. Usomye ngaho inyuma gato Pawulo yariko arabahanura ngo bakovye mu gukora kubera benshi bari bahindutse abanebwe kuburya bakarira akavuga ngo mbere kuva uyu munsi udakora ntakarye, bisigura ngo bari babaye abanebwe barya gusa. Pawulo rero aravuga ati je nababereye akarorero kandi nta vyo kurya nariye kubusa gusa ntakoze. Rero arabahanura ngo ariko mweho bene data ntimurambirwe no gukora iciza. Nawe ndaguhanura uri kuranyumviriza ni n'ijambo ryatuje ko nk'ubuhanuzi nturambirwe no gukora iciza. Ushobora kuba warakoze iciza hanyuma ntubone ingaruka nziza canke abo wagikoreye ntibagushimire sindabizi, ariko nturambirwe ntucike intege ukora ivyiza ubikorere ababikwiriye ababibereye kuko ni wakora iciza uzobihemberwa tukiri muri uno mubiri ariko kandi tuzohembwa n'ubugingo budashira. Kandi murabizi ko abakoze ibikorwa vyiza bazohabwa n'ibitsibo bijanye n'ibikorwa vyiza bakoze. Arahanura bigaratiya Pawulo arababwira ngo twame dukora ivyiza ntiducike intege, nitutarambirwa tuzokwimbura. Uwutarambiwe ni wazokwimbura, nayo abarambiwe bo burumva abatarambiwe bazoza kwimbura bo bavuyemwo kera. Nshuti yanje ubandanye gukora iciza, ukora iciza burya kizokugarukako. Naho woba wabikoreye abatagushimiye ntucike intege, hariho impera kandi impera yawe uzoyibona muri ino misi ya vuba. Erega tukiri muri uno mubiri turahembwa, ariko kandi nagira ndakubwire ngo wibuke gukora ivyiza ku bw'abana bawe. Burya waruzi yuko abana b'umugororotsi bahigwa n'abahigwe kuko barahemberwa ibikorwa umuvyeyi yakoze. Nawe rero ntukarambirwe no gukora ivyiza kuko ntibigirira ikimazi wewe wenyene ariko bizokigirira n'abawe bose. Ariko kandi na wewe ni wava mu mubiri ugapfa ukarangiza neza uzohembwa, uzokwambikwa ibitsibo kandi ivyo bitsibo bizaba bikwiranye n'ibikorwa vyiza wakoze. Rero nturambirwe no gukora iciza n'ijambo ryanje ko ariko ryaje kuri twebwe twese kuko Imana yambwiye ngo ndababwire ngo ntimurambirwe no gukora iciza. Nturambirwe, subira witera intege ukora iciza, ukorera ivyiza ababibereye, hanyuma uzohoronka impera muri buno bugingo, uronke n'impera mu bihe bidashira. Yesu aguhezagire.